ubwicanyi bwabaye muri Ntega na Marangara haraheze imyaka itari mike ngo bwahitanye benshi. Aha rero hari incabwenge kandi yakunda amahoro icyo gihe, Deo Hakizimana ubu akaba arongoye shirahamwe Siride, shirahamwe rishyira imbere ibiganiro mu gutora ingorane z'amatati. Aha rero ngo icyo gihe yaranditse ikete yajyandikira abatwara icyo gihe, ikete mbere ngo ryatumye apfungwa, ariko rero ngo iryo kete ryaragize akamaro kuko ngo hari byinshi byahindutse. Muri byo haciye haba gushyira abahutu bamwe bamwe mu ntwaro yari iri icyo gihe. Reka rero twumvirize byinshi byahinduwe n'iryo kete mu ntwaro z'icyo gihe. Hari mu kiganiro Deo Hakizimana yahaye abamenyeshamakuru, tumwumvirize. Ku itariki 22 z'ukwezi k'umunani mu 1988 haheze imyaka 32 harabaye igikorwa cy'inkoramutima, igikorwa ciza gifasha igihugu kuri iyo tariki. Icyo gikorwa ni kete ryandikiwe umukuru w'igihugu w'icyo gihe bisaba yuko ubwicanyi bwari ko buraba mu makomine ya Ntega na Marangara hariya mu buraruko bw'igihugu ko bwohera, hanyuma hagaca haba mbere na solution n'umuti urama wo gutorera inyishu ikibazo cy'amoko cyari giteye isibe icyo gihe. Iryo kete murarifise ngaho, uramaze kuronka kopi ibiri iye, murashobora kurisoma mwitonze. Hari mbe n'abarisinye bariko muri abo barisinye jewe ndimwo, nabigizemo uruhara runini cyane kuko nije najyandikiye hajya mu Kamenge mu nzu y'umugenzi twari tuzinanye mu minota 45 gusa yemwe. Hanyuma turishira ku mashini zimwe za kera zisanzwe dactylographie. Iyo mashini twayikuye mu Cibitoki ku mugenzi nawe nyene yari mu basinye iryo kete, professeur Sanze Augustin. Mu nyuma turayifotora, hanyuma abarisinya baraza bararisinya ikete. Ayo mazina mubona n'amazina 27, mugo ndashaka kubamisha yuko yarenga 50 kuko hariho liste twanyigeje tuvuga tuti nibyahinduka bikamera nabi bagapfunga bamwe cyangwa imbere bakanabahohotera ubuzima bukabava ko reka tu expose abantu bake. Nico nuko hasigaye abantu 27 nayo ubundi bararenga. Rero ikibazo benshi babwirizwa kwibaza ubuye haheze imyaka 32 none hari habaye iki? Igihugu cyari kimeze gute? Ni kuki mwanditse iryo kete? Nagomba kubabwira yuko icyo gihe n'ukuri kurabona ko abantu bari bagize uruhagarara kugira naho bicana, ni ukuvuga ko hariho ingorane mu gihugu. Intwaro yariho byari byayinaniye gutora inyishu iciye mu mahoro, iciye mu biyago. Hanyuma ababizi bariho icyo gihe kandi n'ubu benshi baracariho nk'uko wanje, murazobabaza. Ni ukuri iryo kete bose n'udakunda ibyanditsemo aremera yuko iryo kete ryagize akamaro ntangere mu gihugu, kuko iryo kete ryatumye amahoro agaruka. Ndababwire ibyo twasabye bitatu, ndabizi kuko nije nabyanditse. Icya mbere twasaba yuko ubwicanyi bwari butanguye bwari ko burabera ku Ntega ni Marangara bwari bukurikiwe kandi n'abantu benshi bapfungwa mu mpande zitari nke no ngaho Bujumbura harimo. Twavuga tuti ibyo nibihagarare. Hanyuma icya kabiri twavuga tuti iyo njyane y'amoko avugwa y'abahutu n'abatutsi turasabye yuko babivugira ku mugaragaro hanyuma haboneka inyishu. Ikindi cya gatatu twavuga tuti none ko bavuga yuko igihugu cy'u Burundi kibamo abahutu n'abatutsi n'abatwa, ubu barashyira ko n'abaganwa, barashyira ko n'abandi. Ni ngombwa rero yuko no mu nzego z'igihugu zitwara igihugu iyo migwi yose iserukirwa.
kuko byaragaragara birazwi ntajana n'abandi babwiye yuko ubutegetsi bwari bwihariwe na bamwe hanyuma abandi baca bavuga ati natwe turakeneye guserukirwa icyo kintu twaragisabye kandi twarakirose je ngo mugabo ngenda babari ati none kw'iryo kete nkuko muza kuribona ngaha n'impapuro zibiri n'igice zikaba zasinywe n'abantu 27 kandi muri ico gihe twari tukiri bato vraiment jewe nari mu bakuze nari mfite imyaka 33 urumva nari nkiri nka mwebwe niko nari nkiri umusore muti ni kuki iryo kete ryanditswe hanyuma bikagira ico rishikako kandi amakete akunda kwandikwa mu by'ukuri kuva Burundi bwitwa izina nta barundi bangana 70 kandi batariko baraharanira ubutegetsi bataharanira inyungu izina ziriya bari bwubahuke gufata ijambo bakagiha kandi gatwarashizemo n'umubabaro turashiramo n'ugukara buke kuko situation yari imeze nabi kuko ababivyihweza bavuga bati ibintu bibandanize bizoca biba nko mu 2022 byabaye mu 2022 navyo murabizi byagize ingufu ko bwanje kubera rigisohoka aho risohokeye twagiye tubona abantu biruhutsa natwe twaryanditse twaravuga tuti twaryanditse kandi twarisinye twaravuga tuti uwe naho bo gupfunga naho bo kwangaza naho bo kwica ejo abana bazomenya yuko wazize ikintu kiri cyubashwe wabyize yuko wari kuvugira amahoro mu gihugu hanyuma rero ibyo nibuka aho nagendera hose no kuri jewe ndabibemereye baba bahutu b'abatutsi ncabwenge abantu babaye urabona yuko bamwe cyane bavuga bati mwaryanditse hageze iryo keta baryanditse turabakura ingofero hariho n'abandi bavuga bati mwaryanditse mugabo murazo kwitega inkuba buciba turagukirako ibyo tubaca twishura tuti ibyo twari tubizi mugabo bakaca bakubwira bati ibi mwanditse n'ukuri nivyo na jewe umwaka bamfunga bariko barasambisha hariho ijambo nababwiye nti none ko muri ko murasambisha mwankubaguye uyendikwa amapingu ndumwe mwe muri 12 muri ko mumbaza ndi jenyene hanyuma nti bariko bambare bati iryo kete iyo turyandika mugabo tukarirungika mu ibanga umukuru w'iryo karirungika rishika mu ibanga niyo tubigira gutyo nta wari kumenya naho mwaducanye kandi iryo kete ntajye mwari kupfa mumenye ubu rero rirazi kuko twari bitanze ku mugaragaro hanyuma ntibirinda byo ntiraba muri 12 muri ko mumbaza mwashize kwa mapingu hari blende ngaho ku muryango ibyo niterabwoba ritasigura kandi hajewe na umuntu asanzwe nari umenyesha makuru ngamwe hanyuma abari banzi bari benshi ku buryo buvuga bati umuntu arabangamiye igihugu mugabo ubuye ibi muri ko murage n'ibyo biko bigira publicité iryo kete kandi twasabye amahoro twasabye kudicanye uhagarara twasabye yuko ikibazo kibangamiye umwe w'abarundi kivugirwa ku mugaragaro twasabye yuko bose kiba mu nzego ni aho twakosheje ngaho ni hanyuma rero ikindi kibazo cyatumye iryo kete rigira inguvu nukubera abagenzi twari dufise hariho abagenzi n'ukuri kandi nyiranda dudurire ko je ico gihe abamaze gusoma iki gitabo bazobibona harimo amafoto je ico gihe nari namaze gufungwa ku ntwara y'abagaza bari bamfunze bandiza ngo nzinanye n'abapatiri nabo bari bafitanye ingorane n'intwaro hanyuma baramfunga amezi 8 mu nyuma ndatoroka umunyororo turi kumwe n'abandi batatu aho byari biryoheye nuko wari umugwi w'abahutu n'abatutsi rero
hariya baciye bavuga bati none dewe ujya yahunganye n'abajya batunze baciye bavuga bati kuri ibyo byashitse ati muraraba neza muri iki gihugu hariho ingorane kuko byari byashitse hanyuma mugabo twari dufise abagenzi hakurya y'urwo ruzi Rusizi hakurya y'igihugu bavuga bati kuko twari mu munyororo bati nimwashobora gushika hanze y'igihugu twebwe tuzoca dushobora kubafasha ko dushobora hanyuma muce mubandanya urugamba rwa demokrasi mwatanguye umwe wese yari yapfungiwe ivyiwe mugabo muri rusangi warabona yuko ari abantu berekana yuko igihugu kitari kimeze neza n'icyari gitwawe neza hanyuma rero abo batubwira bati tuzobafasha ko dushobora yemagaye genda bivuga kandi naravyanditse umukuru w'igihugu ca Zaire Kongo y'ubuhuye Mobutu nukuri yaradufashije niwe yatwakiriye batwakiriye mu nzu iri ahantu hitwa Nsere abazi Kinshasa ni kilometero 50 canke 60 uvuye kuri aeroport ya Njiri niho hari cité présidentielle niho bari turondereye uburaro hanyuma mu nyuma baca basanga birashobora gutera ingorane mu mibano y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Zaire baca baturungika mu Bubiligi tuzika mu Bubiligi mugabo zahinduye imirisho uba yagifashe hanyuma rero nkuko mubizi murabisomye ngaho kandi mpava ndabisubiramo yarafashe icyo gihugu itariki 3 z'ukwicenda mugabo amezi 11 aheze Burundi bwaciye busubira mu ngorane niho havuye ikete ingufu rero aho zavuye ingufu z'iryo kete nuko abo twari twabyiganiye guhera kuri president Mobutu wenyene niwe muri ico gihe niwe abazungu benshi bacako kugira ngo bakontrole ibibera muri aka karere k'ibiyaga bigari Grand Lac hanyuma aratunganya inama Mobutu Ibadorite aho yaba aratumira president Buyoya aratumira president Habyarimana dans le cadre ya CPGL muri ryashira hamwe ryahuza ivyo bihugu bitatu niho Mobutu yamubwira yabwira Macoro ati jewe ntimwaje ngo duharire mwaje ngo ndabwire icyo amakungu ashaka ategetse yuko bijya bintu bitatu abarundi bariko barasaba nukuvuga guhagarika ubwicaye ntagiye umuntu numwe musubira kuja murafungira ubusa kubera amoko yiwe ati cya kabiri ico gibazo cy'abahutu n'abatutsi ni mwemene mu kivugire ku mugaraga icya gatatu mugende mu nzego z'igihugu mu bitegure ku buryo ziserukirwa na bose niho havuye leta yarongowe na Sibomana Adrien kuko bamubwiye bati uzoshiraho leta irimwo igiti gica abahutu n'abatutsi bangana ati mugabo premier ministre azomuhuza w'igihugu cy'u Burundi cyaherukanye nyina n'umwe muri 65 mugabo ntiyari yajeho muri ubwo buryo ikindi abantu mugabo bibuka nuko bwari ubwa mbere abahutu benshi baja muri leta murazobaza niko byagenze hanyuma cyane cyane ikibazo cy'abahutu n'abatutsi nticari kikivugirwa mu ntuze mu ntwitwi cyaciye kivugirwa ku mugaragaro mu nyuma birashika imigambwe myinshi iremererwa gukora mu gihugu kirahari prona yonyene hanyuma 1993 mwarumvise ko amatora yabaye ndada yaratsinda yasekira Fodebu hanyuma rero biba kujya muravyumvise baramugandagura n'ubu turacarindiriye ukuri kwiganagurwa yiwe ariko ico nagomba kubabwira nuko uburemere irikete ryagize suko twavuze ukuri ko gusa nuko kandi twadufise abagenzi badufashije kumvisha yuko ibyo dusaba ari iby'ukuri yuko akwiye kubikorerako